Eka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bacu mudahengeshanya kudukurikira no kutwumviriza muherereye irya nino makungu ya kure. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika irya nino muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika, muri Canada, abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, mwe mwese mudukurikira muherereye muri Aziya, abadukurikira muherereye irya nino muri South Africa, muri Kenya, Uganda, bari mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mwe mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, turaza kubabwira muri politike, turababwira kandi ku mutekano w'igihugu cacu c'u Burundi, amakuru avugwa mu kibano n'imigenderanire myiza. Amakuru yacu reka tuyatangurire mu mutekano w'igihugu. Umutekano w'igihugu mu ntara ya Bubanza, komine Burambi, abanyagihugu barabandanya guhagarikwa n'abajejwe umutekano, ngo hakaba hari irementanya rishaka kuzokorerwa abo banyagihugu, bakabagaragaza bavuga ko ari abagwanyi batera igihugu bagahungabanya umutekano w'igihugu cacu c'u Burundi. Ni mu gihe abo bariko barahagarikwa bitirirwa ko ari abagwanyi, ngo boba abenshi bava mu mugambwe CNL canke abandi bantu b'ingenzi ziba zaciye zigenderera iyo ntara ya Bubanza, bagaca babahagarika, bakaba bapfunzwe mw'iperereza. Intumbero nyamukuru akaba ariyo kuzobagaragaza bakaberekana nk'abagwanyi bamaze igihe bagaba ibitero bahungabanya umutekano muri iyo ntara ya Bubanza. Iryo ngo nirementanya ririko rirakogwa n'abajejwe umutekano mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe abo bagwanyi bagiye bagaba ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi bava mu mutwe wa Red Tabara, wagiye wiyemerera ko ukemanga ko ari wo wagavye ivyo bitero, ukabigaba ku birindiro vy'abasirikari n'abapolisi, ugahangana n'igisirikari c'u Burundi, ariko igisoda c'u Burundi ntikibashe kwicamwo n'umugwanyi n'umwe canke ngo bahagarike bafate umugwanyi n'umwe muri abo bagwanyi ba Red Tabara, ahubwo hakama havugwa ibitigiri vy'abantu, ibiharuro bitandukanye vy'abantu baba bagiye bagwa muri iyo migwano. Leta y'u Burundi ikagaragara ivuga ko Red Tabara yishe abanyagihugu. Ni mu gihe Red Tabara yo ku mbuga zayo hwaniro ku rubuga rwa X canke Twitter baca bavuga ko bishe, bagavye igitero bakica abasirikari n'abapolisi bari bariko baragwana muri iyo migwano, ariko leta yo ikavuga ko Red Tabara yishe abanyagihugu. Mu makuru dufise, inyeshamba za Red Tabara zibarizwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, zikaba zijabuka urubibe zivuye muri Kongo, zikaza zikinjira mu kibira ca Rukoko, zikaza zikagaba ibitero. Ivyo bitero bitandukanye zoheza kubigaba zigasubira mu nyuma. Ni mu gihe leta y'u Burundi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, biciye no ku bavugizi batandukanye b'iyi leta, bumvikana bavuga ko Red Tabara ifashwa, iteregwa, igahabwa indya n'ibipfungurwa n'imyimenyerezo n'amacumbi y'aho baba mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo vyose bakavyagiriza u Rwanda, nyamara ni mu gihe Red Tabara yo ivuga ko ivyo leta y'u Burundi yama yatangaje ari ibihuha, ari ibinyoma, kandi ko Red Tabara itera iturutse mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Red Tabara ivuga ko itohuza, itokumvikana na
na leta y'u Rwanda, kandi leta y'u Rwanda yarafashe bamwe mu bagwanyi ba Red Tabara bari bahungiye muri ico gihugu igaca ibarungikira ubutegetsi bwa Gitega. Kuri ubu ngubu abo barungitswe n'igihugu c'u Rwanda bapfungiye mu mpimba. Abo bagwanyi ba Red Tabara kuri ubu bari muri gereza ya Mpimba, mw'ibohero rya Mpimba. Rero ngo nta buryo bahuza n'igihugu c'u Rwanda, kandi arico cafashe abo bagwanyi kikabarungikira leta y'u Burundi ku murango habona, mu gihe Varisito Ndayishimiye we yoma abesha akama abesha ku manywa ku murango habona. Ibihugu, amakungu, ibimenyesha amakuru, amateleviziyo mpuzamakungu vyose biraba, akabesha ko Red Tabara ifashwa n'igihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko. Ivyo biraboneka ko ari ububeshi, ari ibihuha, ari ibinyoma vyambaye ubusa umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yama yashikirije. Tuje muri politike, umugambwe CNL bamwe baheruka gutogwa, baheruka gushigwako n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD biciye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, batanguye gukoranya ikoraniro, ikongere igomba kubera Cibitoke Centre, ngo bariko barahanahana za mesaje bavugana aho bagomba kuja guhurira, kandi ko ngo bagomba kuja gufata imyambaro bazoserukana muri iryo koraniro. Izo nkankano rero bagomba kuja kuzifata, izo mvutano zitandukanye bakaja kuzitora kugira ngo bazogende bazambaye. Amakuru ari muri uyu mugambwe CNL akavuga ko rero naho birukanye umutama Agathon Rwasa, ngo biboneka ko izo ndongozi zabuze abanywanyi, zabuze abayoboke baziyoboka kugira ngo zibandanye zisohoza ubutumwa zatumwe canke akazi zatumwe gukora, zitumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Umugambwe wa CNDD-FDD utwawe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo afatanije n'inama y'inararibonye n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, akaba barizwa muri iyo nama y'abarongoye umugambwe CNDD-FDD. Akaba rero aribo bafashe ingingo yo gusambura umugambwe CNL, umugambwe wahora uza mu y'imbere mu batavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Umugambwe biboneka ko mu matora yo mu 2000 mu kibanza c'umukuru w'igihugu aribo bari batahukanye intsinzi. Uwagomba gutogwa yari umutama Agathon Rwasa, ariko CNDD-FDD ibicishije mu biswi, mu bakenyerarugamba, mu biswi vy'inkona n'abandi batandukanye muri uyo mugambwe, mu nkona nyine, baca batunganya ukungene bagomba kwiba no kunyegeza ivy'amatora vyerekana ko Agathon Rwasa ariwe yari yatahukanye intsinzi. Vyaraboneka ku rubuga rw'imyiyamamazo ko umugambwe CNDD-FDD naho nawo wari ufise abantu ariko batagomba gutsinda abanywanyi b'umugambwe CNL, ngo na cane cane ko hari abitabiraga mu mugambwe CNDD-FDD bakitabira mu myiyamamazo barungitswe ku nguvu, babitegetswe ku nguvu n'ubutegetsi bwariho ico gihe. Imbonerakure, abapolisi n'abandi nibo babigiragamwo uruhara rwo kugira ngo abo banyagihugu benshi bitabire aho CNDD-FDD boba bagiye kwiyamamaza. Nyamara ni mu gihe Agathon Rwasa we vyaboneka ko abaseneri barizana, kandi hari n'abandi batashika ku rubuga bivanye no gutinya no kugira icoba. Abo nabo ngo baciye babigaragaza mu matora, baca batora Agathon Rwasa, ariko CNDD-FDD ica yiba ayo matora yo mu mwaka w'2020. Ngo no kuri ubu ngubu rero bariko baramukumira kugira ngo atazohava yiyamamaza akaca abatwara ivyo bibanza. Barabona ko ata wundi mugambwe wo guhangana nawo atari CNL,
bagomba guhangana nayo kugira ngo itazoza mu mahiganwa ije kubatwara ibibanza. Woshikiriza iciyumviro cawe uje ngaho hasi handitse commentaire ugafyondako niba ukoresha ururimi rw'igifaransa canke niba ukoresha ururimi rw'icongereza urabona ko handitse comment, uce ufyondako wandike iciyumviro cawe uce ugishikiriza. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza fyonda subscribe canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda s'abone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa, amakuru yacu ni akagaruka.